Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. Ndabahaye kaze aho muherereye hose muri uyu mwanya. Turi ku munsi wa gatanu ku itariki ya 15 kwezi ni Nyakanga 2023. Tugiye kwibanda ku makuru ariko aravugwa cane mu bisata bigiye bitandukanye. Reka ntangura ya makuru mbaramutsa kandi mbaha kaze aho muherereye hose, mwaba mudukurikiye muri mu Burundi, mwaba muri mu bice bitandukanye mu bihugu bibanyi canke ku migabane ya kure. Ndabahaye kaze rero ntimuze gucikwa. Tubatohereza byinshi bivugwa cyane mu bisata bitandukanye mu gateka kazi na muntu gutungane, makuru avugwa cyane mu kibano, bivugwa cyane n'abategetsi batandukanye, inkuru ziba zaranyegejwe n'ibindi byinshi bitandukanye. Muri aya makuru rero tukaba tugiye kubagezaho ibintu biza kugaruka ku butunzi bw'igihugu cyane cyane muri OBR hamwe na yarabana n'agateka kazina amuntu. Aho herereye hose rero ntuze gucikwa, turaza kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Hari amakuru yoba yaratangajwe n'umumenyesha makuru wa radio RPA ijwi ry'abanyagihugu ku rubuga rwiwe akoresha. Ni amakuru rero arabana n'ubunyonyezi bariko buvugwa mu kigo kijejwe kwegeranya amakori OBR. Hari umuyobozi mukuru canke CEO wa societe yitwa ASYST mu Burundi afungiye mu gashoka iperereza i Bujumbura. Umuyobozi akaba yitwa Mederwimba, afunzwe n'akarwi kariko kagerageza kumurwanya kuri logiciel y'iyo societe yatsindiye isoko ikaba yategerezwa gukoreshwa muri OBR. Umumenyesha makuru rero akaba yaravuze no kumushikiranganje ikigega ca leta ni Audace Niyonzima kuko yigeze kurongora OBR. Akaba yaravuzemo ko uwo Audace Niyonzima ubu ari umushikiranganje yoba yaranyuruje amahera ashika ku miliyaridi 32. Ivyo vyose rero akaba yarabisiguye nkuko tuza kubigaruka ko mu makuru ku buryo burambuye. Nkuko rero amakuru yitohoza ry'umenyesha makuru abivuga kuva Audace Niyonzima avuye mu burongozi bwa OBR yagumye akora amayeri yose ashoboka kugira za miliyaridi 32 ntizizopfe zimenyekanye. Ivyo navyo rero ngakaba yagumye abikora na Jean-Claude Manirakiza aramutswa kigo OBR muri iki gihe. Turaza kugaruka kuri iyo nkuru ivugwamwo akarenganyo kuyo Mederwimba yoba yarakorewe. Ni mugihe rero muri OBR ibintu vyoba bikomeye cyane harimo ubunyonyezi buteye ubwoba. Nkuru muza gukurikira gusa ahubwo twabateguriye nindi vugwa cyane mu gateka kazina muntu. Mu ntara y'Urumonge hari umuforoma ariko aratotezwa ndetse anarenganwa. Umuforoma yitwa Niyo Gushima Esco asanzwe akorera ku ivuriro rito rya Muramvya muri komine Burambe. Umuforoma rero ariko arenganwa nabura amatari w'iyo ntara Neonare niyo nsaba ku nyungu za muvyara wiwe. Na hano rero harimo ibintu byinshi mutaza agucikwa muri aya amakuru. Mukanya gato ni ku buryo burambuye. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Ndabahaye kaze aho muherereye hose. Mbere reka dutangurire mu kigo kijejwe kwegeranya amatagisi ndetse n'amakori no OBR. Hari umuyobozi mukuru canke CEO wa societe ASYST mu Burundi afungiye mu gashoka iperereza i Bujumbura. Umuyobozi ya Mederwimba afunzwe n'akarwi kariko kagerageza kumurwanya kuri logiciel y'iyo societe yatsindiye isoko ikaba yategerezwa gukoreshwa muri OBR. Amanyanga akavurwa aho mu kigo OBR n'inyuruzwa ry'amafaranga y'amarundi angana n'imiliyaridi 32 zanyurujwe n'uwahoze arongoye ico kigo OBR ni Audace Niyonzima. No munsi akaba ari umushikiranganje w'ikigega ca leta. Nkuko amakuru yitohozwa yacu abivuga kuva Audace Niyonzima avuye mu burongozi bwa OBR yagumye akora amayeri yose ashoboka kugira za miliyaridi 32 ntizizopfe zimenyekanye. Ivyo navyo akaba yagumye abikorana na Jean-Claude Manirakiza aramutswa ikigo OBR muri kino gihe. Ibi rero nivyo vyatumye ubuhinga bwa none bwishira hamwe ASYST ryari ryatsindiye isoko budakoreshwa aho muri OBR kuko abanyuruje ya mafaranga batinya ko bija ahabona hamwe ubwo buhinga bwa none bwohonyora muri OBR. Igitangaje akabaruko igihe ASYST
EST yatsindira iryo soko. N'abahinga mvamakungu harimwo n'abashinwa baje kubupima ku mugaragaro bakemeza ko bukwije ibisabwa kugira batangure gukoreshwa, ariko gushika uno munsi bikaba vyaranze ko butangura gukoreshwa. N'umukuru w'igihugu akaba yarasavye akatari gake kubwo buhinga bwotangura gukoreshwa, ariko bikaba vyarananiranye bakamuhenda ko iyo logiciel atabushobozi ifise. Kuva ASYST itsindira iyo soko, umukuru wayo yitwa Ahmed Rwimba ntiyigeze yoroherwa, ari navyo vyatumye afatwa na kakarwi gaca kamutwara kumufungira mw'ibanga ku biro bikuru vy'iperereza aho amazi imisi afungiwe. Imvo nyamukuru ngo yo kumupfunga akaba ari ukugira ngo bamutere ubwoba bongere baburagize ikoreshwa rya ya logiciel ya ASYST muri OBR. Mwako karwi gafunze wa Ahmed Rwimba hari uwashoboye kumenyekana ni Audifax Niyonzima, asanzwe ajejwe igisata c'ubutunzi mw'iperereza ry'u Burundi, chargé département économique au service de renseignement. Uwo Audifax nawe akaba afise inyungu ariko arakingira kuko yigeze kuba akora mu bushikiranganje bw'ikiga ca leta mu gisata co gutanga amasoko, marché public. Bikavuga ko hari amanyanga bakoranye na Audace Niyonzima mushikiranganje bw'ikiga ca leta igihe yari akirongoye OBR. Ayo manyanga rero kaba kadashaka ko amenyekana. Matohoza y'uwitwa King Umurundi yoba yarakoze ndetse akanabishira ahabona ku rubuga rwiwe, avuga ko yashoboye no kumenya ko mw'iryo fungwa ry'uwo mukuru wa ASYST harimwo n'uwitwa Donatien Ndayishimiye. Uyu nawe akaba arongoye ikinyamakuru Ikiriho, ni ikinyamakuru gisanzwe cegereye umugambwe CNDD-FDD n'iperereza ry'u Burundi. Akaba avuga ko afise amakuru yemeza ko Donatien Ndayishimiye ari we yateguwe n'akakarwi kugira azoce ahabwa iyo soko, bikunde ngazane iyindi logiciel yiwe ishobora kunyegeza ayo manyanga y'ubunyonyezi bw'amafaranga y'umurengera bwakarewe aho muri OBR. Hamwe n'abandi rero bakaba babona ko hamwe atagikozwe vuba iyo ntambara yako karwi ngishobora gushira igihugu mu kaga. Ikibazo gihari, mbega umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye azi neza iyi ntambara, ese azobihagarika? Zofunguza Ahmed Rwimba yongere atege ko logiciel ya ASYST ikoreshwa? Ni nkuru tuzonagaruka ko tubabwira n'amanyanga ateye ubwoba ariko akorwa n'abategetsi ba OBR agiye gushira igihugu mu kaga. Kuba tazi ASYST ni Advanced System, ni societe mu vyo ikora harimo ivy'ubuhinga bwa none ivyo bita logiciel digitalisation. Ikaba ifise amasoko muri OTB, Onatel, ibitaro Roi Karede, CHUK, RPP, BRB n'ahandi hagiye hatandukanye nkuko no muri OBR naho tubabwiye ivyo bakoze ariko bikaba bitarahiriye uwurongoye iyo societe. Reka aya makuru tuyabandanirize ku nkuru ivuga cyane mu gateka kaze na muntu mu ntara ya Rumonge. Umuforomo ariko aratotezwa arenganwa yitwa Niyo Gushima Esco, asanzwe akorera ku ivuriro rito rya Maramvya ni muri komine Burambi. Umuforomo ariko ararenganwa rwona amatari w'iyo ntara Leonard Niyonsaba ku nyungu za muvyara wiwe. Nango ya vyose nuko umuforomo yatanguye gukorera kuri iryo vuriro kuva mu mwaka wa 2019, niho yahana amasezerano y'akazi n'iryo vuriro, ivyo benshi bita contractuel. Wararongoye iryo vuriro icoge yitwa Habimana Kennedy. Kubera amanyanga yiwe y'ubunyonyezi kuri iryo vuriro, Kennedy harageze igihe afatwa ibi plan punat abana bagendana ibimenyetso byo gufungura nabi. Ivyo bi plan punat yabifatanywe avyivye mu nyuma ku itariki ya 4 kwezi kw'indwi 2021. Kennedy yaciye akurwa mu mabanga yo kurongora iryo vuriro. Kennedy amaze gukurwa mu mabanga yaciye tangura guhigira wa muforoma yitwa Esco, mwagiriza kare we yamufatishije agatuma akurwa mu mabanga. Ivuriro ryaciye riramutswa muforoma kazi yitwa Nzeyimana Christine. Uyu nawe ni inshuti cankere muvyara wa Buramatari wa Rumonge Leonidas Niyonsaba. Aha niho wa muforoma Esco yaboneye ibara nkuko tugira tubibone muri iyi nkuru tugiye kubandanya. Ko vyagenze nuko wa muforoma kazi Nzeyimana Christine muvyara wa Buramatari yaciye akorana n'umwe Kennedy yigera kubogozwa afatanywe plan punat kugira bo muri wa muforoma Esco. Aha Kennedy yabwira Christine ati igihe cose Esco azoba kiri muri iryo vuriro ntaco uzomuryana. Christine yaciye atangura kwagiriza Esco amakosa menshi, amwandikira makete yo kwisigura buri kwezi, lettre de demande
explication rero yamwandikira makete ngira yerekane hejuru ko esiko afise amakosa menshi cyane kugira bikunde yirukanwe kuri iryo vuriro rya Maramvya. Ubunyengezi bwa titulaire Nzeyimana Christine nibogozwa ryiwe mu mabanga ntivyatevye rero umuforomakazi Christine ari we titulaire yaranyuruje amafaranga ashika ku miliyoni 4,430 by'amarundi bimaze kumenyekana yaciye abeshera umunyabigega ko ari we yayanyuruje. Gestionnaire yaciye ata aromoka kuko yabonye titulaire agomba kumubeshera. Mu nyuma rero hari ayandi mafaranga ashika ku miliyoni n'ibihumbi 250 anyurujwe na titulaire nyene ari we Christine. Niho vyatangura kuja ahabona ko ivuriro rigeze habi mu vyutunza hose. Christine yagiriza esiko kari we amududubereza ngo kuko bitumvikana uko vyoja hejuru ivyo vyayo mafaranga. Mu nyuma murwi ukora amatohoza baraje uvuye mu biro vy'intara ya Rumonge ijejwe ubuvuzi murwi usanga ivuriro ryaratikiye. Ubwo nyene titulaire Christine yaciye abogozwa mu mabanga yagirizwa gusahura ubutunzi bw'ivuriro arongoye ni détournement de fonds publics nkuko vyanditse mw'ikete rimukura mu mabanga yo kwitariki 7 kwezi kwa 11 2022. Christine maze kubogozwa mu mabanga ivuriro ryaciye riramutswa mu foroma mbonwa nayo Simeo. Christine rero niho yaca atangura guca irya nino kugira afungishe esiko. Aha Christine yabwiye esiko ati mvuye mu mabanga kubera wewe ndiruzombona nzokomora ngaha ngufungishe kuko siho unavuka ntivyumvikana ukuntu ukora ngaha utavuka kwega mududobereza abantu. Uko rero ifatwa n'ifungwa ry'umuforoma isiko ryoba ryaragenzerekana byo tubigaruka ko ntivyatevye kwigenekerezo rya 24 kwezi kwa 2023 isaha 11 z'ubuca. Esiko niho yabonye abapolisi bamusanga kwivuriro bari kumwe na Christine. Ubwo nyene Christine acavuga ati wa muntu nuwo ni mumufate. Muri ako kanya esiko yarabajije abapolisi impamvu abafashwe baca bamwishura bagira bati ni itegeko rya buramatari twahawe cangaha tugende. Esiko ntiyabariye yari yoroheje aragenda nkuko bitegetswe. Esiko yaciye ajanwa gufungirwa mu gashuka ka komine Rumonge niho yamenya ko bamwagiriza kunyuruza amafaranga kuri iryo vuriro kuryoza mugenzi we no guteza umutekano muke kw'ivuriro. Ivyo Esiko rero yavyamirira kure kuko kari akaringanyo. Mu nyuma yaraburanye abacamanza baramweza. Buramatari wa Rumonge yaciye telefone ategeka ko Esiko atwarwa gufungirwa mu ibohero rikuru ry'intara ya Rumonge bita Murembwe ni ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Abacamanza barumiwe ico gihe kuko babona ko Esiko yariko ararengana. Esiko amaze gutwarwa aho mu ibohero rya Murembwe yaragiye kuburana muri sentare y'intara ya Bururi. Abacamanza barabura ikosa canke icaha bamwagiriza carezwa. Naho nyene buramatari yaciye asubira gutegeka ko Esiko yopfungwa. Abacamanza ba sentare ya Bururi bararahira buramatari ko bitabaho kuko atacaha babona cotuma gifunze Esiko. Niyo Esiko yaca ahabwa impapuro zimusohora ibohero kwigenekezo rya 4 kwezi kwa 5 2023 acarataha. Muka makuru dufise avyemeza aho hose buramatari yagoma ashaka ko Esiko ahera mu munyororo kugira akingira umwe mu vyara we Christine kuri za miliyoni z'amafaranga yanyuruza kw'ivuriro. Aha vyumvikana ko bikeka ko hamwe Esiko yo kwihenda akava mu ibohero kazoshika azovyura dosiye y'ayo mafaranga akishuzwa. Esiko amaze kurekurwa yagerageje gusubira ku kazi ariko ntivyamworoheye. Yashitse ku kazi mu kwezi kwa 5 ku itariki ya 23 sanze naho yahora aryama imatera barayitwaye. Haciye akanya gato bonye abapolisi baza mbwira ko atemere kuhonyora aho kw'ivuriro. Esiko rero acara kinjura gato kuko yabonye ko ashobora no kugirirwa nabi. Mu nyuma titulaire w'ivuriro Mbonwa nayo Simeo yabwiye Esiko kuri telefone ko amasezerano y'akazi bari bafitaniye n'ivuriro ahagaze résiliation du contrat de travail. Esiko amaze kubibona uko yaciye yitura ubugenduzi bw'akazi mu ntara ya Rumonge aho baratumye ko titulaire Simeo baramubaza gusigura impamvu yahagaritse amasezerano y'akazi ya Esiko n'ivuriro rya Maramvya arongoye. Mu kwisigura titulaire yavuze ko ivyo yakoze yabitegetswe na buramatari w'intara ya Rumonge Ronald Niyonsaba. Aho muri inspection du travail baciye babaza titulaire Simeo ico buramatari yoba ajejwe mu vyerekeye amavuriro
Asemero yaciye asaba imbabazi avuga ko yahihendeye gato baca bagirwa ko bamubaza ico abivuga ko. Semero rero aca avuga ko abona ko umuforoma Esco yosubira mu kazi na mu bandi nkuko mu vyumba rero iki gihe umuforoma Esco yarahejeje kurenganurwa kamwe mikari kose kuri Esco kubona agiye gusubira ku kazi kiwe. Esco rero ntiyorohewe amaze gushika ku kazi ubugira kandi yashitse ku kazi nyuma yo kurenganurwa muri inspection du travail yasanze atashobora kuryama. Umuforoma Christine aca yongera kubwira Esco ko atazomu korana kuri iryo vuriro akihari. Makuru dufise yaremeza ko Christine yaciye akorana inama mu kinyegero na chef de zone Maramvya Ndayisenga Prime mugenzi we cane baca barondera abanyagihugu bagiriza boza kwagiriza Esco ko yama yakira nabi abarwanyi kuri iryo vuriro rya Maramvya ko batamushaka. Abanyagihugu rero bahawe n'igiturire c'amafaranga igitigiri tudashobora no kwemereza hano. Ivyo byose rero byari byumvikanye na buramatari wa Rumonge uko bazobikora kugira Esco bamwirukane burundu kuri iryo vuriro. Cyo kinyuma rero baragikujije buramatari aragikuza arakivomerera gushika naho batangura kugicisha ku maradiyo nka Radio Izere FM korera mu ntara ya Rumonge. Radio rero Kenge Burundi akaba yaravuze ati mbabarire nta kosa ndayagirije ngishobora kuba yaguye mu mutegitazi. Kubumvirije amakuru yaciye kuri iyo radio igihe c'isaha saa 6:30 ku munsi w'Imana igenekezo ya 10 kwezi 9 barumvise ko havurwamo ko nyagihugu bidogera umuforoma Esco gushika naho bahunga kwivuriza kuri iryo vuriro, ariko ntibamenya ko havugishijwe abanyagihugu bateguwe n'akakarwi ka buramatari karwanya Esco. Gushika ubu buramatari Leonard niyo nsaba ca kubiti no ku mabuye no kumvisha abantu ko Esco yakira abarwayi nabi ku buryo iryo vuriro akabatera inshinge zitabaho. Gushika ubu foroma Esco hari akaba ari mu gahinda kenshi agatabaza asaba no gushikiranganje bw'amagara y'abantu kumurenganura. Badwanyi b'Umuhuza TV ndabakengurukiye cyane ko mukurikiye amakuru, ntimuze gucikwa nandi yose tuza gushikiriza kuri iyi bonesha kuri. Mana ibahezagire.